oya nta kintu na kimwe je niyumvamo donc bahungu bo nta kintu na kimwe baba bakwirukira ko ngo kubera uri mwiza ibiki hari ico baba bakeneye donc bamaze kukironka baragenda nta conzi abakobwa benshi mukunda kuvuga ngabahungu ngari ikintu ngo barondera go ku bakobwa ngo bakironse baca bagenda ariko we je nanje nagiriwe amahirwe yo guhura n'umukobwa umwe azi ivyo bintu ni giki abahungu barondera ku bakobwa bakironse baca bagenda ndakubwira umuhungu ariko arakudraga hari ikintu abakurondera ico kintu abakurondera ko ni giki ni rukundo none ama ubwo rukundo baze kurumuha agacagenda oya bakozi bayigisha media mu nyumvire Briella nyemeje yuko abahungu bayo urukundo baca bagenda urumva kijya gihe ariko arakudiraga ubukubwira nyenyenye ufite nyonyo ibintu nyene bita apana afite nyonyo vuga umviriza apana afite nyonyo avuga ndagukunda nifuza ko mbera umufasha nawe wavyemera mpa anaenda aye na wakati anataka wewe najua Sali bakunzi ba Inyishu Media ndabaramukije bivanye na mwerereye twe hari izuba ndavuga mwiriwe ariko uno munsi kuba nagarutse muri Inyishu Media ndazi mwari mumaze igihe kinini cyane mutambona imbere za micro za Inyishu Media nkaba nagarutse rero ngarutse ubu ndi kumwe na Briella nkuko mu musanzwe mumuzi kuva muri Wakalai TV aho hari umusore araho musore yitwa Xlian yari yandondeye cyane aranabinsaba kuno muhuza na Briella ariko Briella yabaye umuntu adafadika nanje bivanye n'ingorane nagenda ahura nazo sinarose umwanya wo kuyaga kandi na Briella ariko no munsi ko yaramutse aza haruhande yiwanje ndashobora kumusaba basi nkazobahuza nawe mugabo muri yandero kumwe mu binsaba nyene ngo nzoze ndagira indero Briella wundi kunde muri yandero nyene unaje ndamusabe kugira nzobahuze nawe apana ngo nzomuzane ntabimusabye Briella umeze neza Ntare meze neza kabisa je ndashima bakunzi ba Inyishu Media ndabaramukije cyane hama Ntare muramwishimiye cyane ko nagatse muri Inyishu Media bari bamwirukanye kazi waje nagarutse ndi kundero mugabo Ntare wewe nukuri kuma sinzi ngo uremwe gute kandi kinama ndacimvira misi yose wavuye kazi wacu kumbe ufite izindi plan bezi wawe zo kuja muri Inyishu Media niyo mpamvu utababaye canke ngo ugiriye pleasure mu mutwe wari wifite handi hano nibibazo nari nahuye navyo urumva nanje ntiyari jewe n'abakunzi biwanje vraiment mu nahure ntiyari jewe ni ibintu bihaba nyene hajya satani arashobora gufata umuntu akamutega imitego akagira hano katusanga wa muntu nubwo buri umusenzi ariko satani yaguteza imitego urumva ko usigaye mvuga n'ijambo ry'Imana basi asho uri muri Yesu goma rero muri Yesu ni ndikundero ama Briella sinzi ko wigeze kubona umuntu yitwa Xlian twakoranye kiganiro kumbwira ujya muntu uzijya mu nyormoke nice namubwiye gute Ntare we nayo igano babonye twakoranye na nice ariko nice sinzi ne umwaro mugine ni bibi we ndakubwire hari ibintu bimwe mwitiranye jewe Briella nuriya muntu bona umuntu ntanazi vre tikuvuga ngo ndamufashe nabi ngo imbere ya kamera vraiment sinzi cyazova mweje mais sinumva ukuntu nokivuga sindabikunda ibintu nkabiki navyo kunda ariko Briella we warigeze kubunzanira nice sinenda mushaka nanje rero ushatse kunyitura oya si kukwitura canke ngo kukwihora je nanje nabonye umusore mwiza afisi taye muremure ameze bien antuma kwa Briella ati vraiment je Briella ndamukunda buri joro ndahari ebana sinzi no kono nabikubwira yaranditse n'indirimbo nyinshi kubera wewe Briella izi ndimbo narazumvise makwa no naratwenze kuryo nimbavu ngaha zimwe zigenda zirababara umva giye muri studio none bitoye ngo indirimbo ngo nze kujana muri Eden ntiyavuze na Eden yavuga Eden iyo Eden yiwe ni iri rega igusanga rega basa urumva ari gisanga basani nk'akajambo kanyuma gahereza atakavuga neza rero yaje mbavuga Eden mana je narumiwe Ntare nagira ndakwihanikirize
urumva byo kwihanikiriza kandi umviza Ntare hari ibintu je nashaka ko ibintu byo kumenyerwa ibiki nibiki nimubone nje ngo naragiye kudiraga koresha umwanya ngo ibiki nibiki koresha umwanya waramudrazi bijya byarahetse ça veut dire ko bijya tutakivyibuka sawa ego ubu rero tugomba tuganire rero ku kintu citwa urukundo none urukundo je nanditse ibitabo bingahe by'urukundo bo nta bitabo uzi by'urukundo ariko urukundo kwanza ikintu ca mbere ni ikintu ndemanwa mu muntu kandi niryo bwirizwa rya mbere Imana yavuze ati mukundane none nyimba habonetse X Ryan we gute utoba wibaza ko urubavu rwiwawe rwavuye muri X Ryan navyo nshobora kumenya muri aka kanya sinibaza ko urubavu rwanje rwavuye muri X Ryan kuko nanjye sanzwe ifise uwundi muntu ni kuvuga uri mu rukundo yes of course reka kuvuga ivyo bintu X Ryan nivyo hama uwo muntu yitwa gute nawe nshimye kuvuga kuri kamera none umuntu ndashimye kuvuga muri kamera navyo akunda gusa ariyizi cha wewe revre wewe Briella bagucunge bancungike kana Briella uri umudemu mwiza cyane urumva je mvugishije ukuri kugira ujya X Ryan ntaguma tumwanya kuri Briella ndagukunda indirimbo zitagira uko zingana kandi ni Briella akunze abakunze yes of course Briella akunze abantu babiri Briella yakunze no kubaroza aragendayo oya bijya byaraheze nibuka ko ari bijya bintu niyansha binjanye mosha bijya rero je no kubarozi ntitwigeze tujanayo yaragiye aranzanira kuri iyo mvo rero ivyo byaraheze kwanza sinshaka no kuvyibuka kandi ariko gusa nubwo udashaka kuvyibuka byarabaye ego basi byarabaye naravyibagiye waravyibagiye ivyo zo kubivuga inyuma ya kamera je nagiye Briella nikiye kintu wewe uyumvamwo kuri wewe gituma abahungu bakwirukira nkuko mbona oya nta kintu kimwe je niyumvamwo danko bahungu bo nta kintu kimwe baba bakwirukira ko ngo kubera uri mwiza ibiki hari icyo baba bakeneye danko bamaze kugironka baragenda na Jonzi abakobwa benshi mukunda kuvuga ngabahungu ngari ikintu ngo barondera go kubakobwa ngo bakironse baca bagenda ariko wewe je nandi nagiriwe amahirwe yo guhura n'umukobwa umwe azi ivyo bintu ni giki abahungu barondera ku bakobwa bakironse baca bagenda ndakubwira umuhungu ariko arakudraga hari kintu bakurondera cyo kintu bakurondera ko ni giki ni rukundo none ama ugo rukundo baze kurumuha agacagenda oya bakuzi bayigisha media mu nyumvire Briella nyemeje yuko abahungu bayo urukundo baca bagenda urumva kijya gihe ariko arakudiraga umubwira nyenyenyo ufite nyonyo ibintu nyene apana afite nyonyo vuga umviriza apana afite nyonyo avuga ndagukunda nifuza ko mbera umufasha nawe wavyemera mpa anaenda haye na wakati anataka wewe najua Arikara braga nta braga arikara gupima kugira babe kuvyemera rero waje ubuvyemeye cyayo mu musaraba kwera oya nta musaraba bayemere yiki niko ndamere yamanga umviriza nushiriri kuri atumera kamera arikaranda bigizure ziwe yatwenze yapfuye oya gusa umviriza nta kuntu umuhungu yoza kurondera umukobwa amaze kumuronka akacagenda ivyo birahari kuko ari bahungu barisha bakobwa kugira babe barabumviriza oya ni kubumviriza ushatse kuvuga ko abahungu twege dukunda gutongoza mwege mukunda amasix sinzi ngo amasix muba mushaka yuko umuntu wese muhuye acavuga ngo ujya twarakundanye uje twarakundanye uje twararyamye nta kindi kintu bamukeneye mwe oya se kuvuga uko nukuri kw'Imana ivyo maze kubona ku bahungu benshi hari nko umuhungu usanga umweretse ifoto ngo yonguye no mu ex wanje ugaraba iyo bahuriye ntahari mwege mubamukeneye ama6 gusa none se kuvuga 6 bo 6 y'abahungu habe ndayikwereke ni mu gihe uba wakundanye n'umukobwa uwo mukobwa akaguha urukundo ku buryo nubwo muca mu bantu bakavuga bajya abantu vrema barakundana iyo ni abahungu n'ukuntu bigira n'ukuntu bagira ibintu bitabaho bana nko muhungu yimba ari X Ryan aho yoza kadidem Briella ndakukunda akavuga ndagenda gusaba basi umunsi umwe basije nzo bahuze nawe kugira twumve ayo majambo ko cyatugwana ibintu byo kugwana ndasubiyemo kandi je sinkundana n'abastar nkonyine nkujya maze kuririmba twarahejeje nyimba zikuririmba twarahejeje Briella ndababwire ibintu biranga abahungu bari serie
bitatu yego umuhungu ari seriye mu bintu by'urukundo abatazi gutamba ico ni cambere ca kabiri abatazi kuresha uravyumva kandi ndiko mvugisha ukuri abatazi kuresha umuhungu ari seriye ku bintu by'urukundo ntabazi kuresha ntabazi no gutamba ntabazi no kuririmba ukazona umuhungu ataba amadansi mana je ivyo bintu ndavyopoza uvuga imistari umweru wa mbere urya azoye muri babandi Beni ibyo bitu mimi nabyopoze ndavyopoza urazi gituma navyopoza oya je maze kubona kenshi abo bantu nta seriye baba bafise tugaruke uri umukozi wo muri Waka Light TV bosi wawe n'umuririmbyi Akes Dan turamu arindira bavuze abahungu bagize gute batari seriye n'abantu bari mu seriye batazi kuresha batazi kuririmba batazi gutamba sawa bosi wawe ari mu rukundo na Sauda ahantu tugomba tuhashike ntuneranye guteranye n'amajambo ibyo bazi tubiregeze oya navyo urumva bosi wawe arazi kuririmba urumva arazi kuririmba arazi gutamba ivyo byose arabifise kandi afise n'urukundo ku muntu kandi n'umuntu arazi kuresha arazi no kuresha uramaze kuvyo yaramaze kukuresha wewe selema ijya mitoma ibaza aririmba ibiva he hama rero we nawe uje kuvuga ko abantu bafise ivyo bintu araba mu seriye mu rukundo naba mu seriye vraiment gusa Akesi ngirana umwe wenyene kwisi oya kubera iki Xira yani umviriza Xira yani bozi Akesi yeni wafise izoko ni wafise izo nani yego ni wafise oya hari akanuvuze bice biryo kubera ari boss ivyo ntavyafise arazi gutamba arazi kuririmba yani arazi no kuresha mugabo kubera ari boss ari seriye mugabo iyo ari undi ntari seriye kubera atari boss Xira yani nk'ubu yaba ari boss azi kuririmba yaba ari seriye Briella ambariye yuko oya sinaje kugutwenza arazi ni keshi nagucishije mu marira ndagukubita naba ni nkovu n'undacayifise na polisa zopinazimangani polisa nzo kugurira amata bizohera amata rero acakura inkovu reka share bizohera kubera je unaragarutse ndi umuntu mwiza kubera nico gituma no mu kiganiro ciwanje ubunye ndiko ndakora ibiganiro ntwenga turaje na gusenga sha ntabe muri eglise wacu ndagutumiye je ndi umwisilamu aho ngo warakijijwe oya sinakijijwe nale warabatije ndi umweranda warabatije sinabatije gusa na wewe tubandanye ntituje mu bintu by'Imana yego ntituje mu bintu by'Imana ariko Xira yani vraiment je ndashaka umunsi umwe basi tuzoba urana Briella umviriza Briella twege iyi ni inyishu media ni inyishu ku bantu bose ni inyishu ku gihugu cyose inyishu nukuri umuntu afise ikibazo vraiment turamuterera inyishu nka Xira yani nabonye afise ikibazo cyo kugukunda Xira yani ndabona inyishu media shabana kuko jewe sishobora gukundana na Xira yani gira umutima w'urukundo no mutima urukundo nivyo ndawufise me kwa Xira yani basi uzopfuma umubesha basi mwambie basi nagupenda akabizu gusa ko kwitama sinshobora kubesha umuntu je ngo ndamukunda ntamukunda kizire sinshobora Xira yani uriko uravyumva je ndagerageje kugusabira ibintu byose bishoboka kandi ndakwiyani je nuzi umpuze nawe kuko duhuje nawe ni hamwe nyene usanga habaye ibindi bintu ntari uza mubwira uko nyene nkuko ariko Briella have imbere yuko turangiza ndaguma ndakubarire yuko urukundo ndakwigisha urukundo usanzwe uruzi urazi urukundo nk'igihe aba ari umuntu ukunze je nkaje ndumva nkunze umuntu akanya nkira gusa je ndumva no kwimanika oya ivyo bintu byamabishika mu rukundo imisi yose ukunda si wagukunda kandi nawe ugukunda si ukunda ni ibintu nyene byo gucingacingana tu urumva urukundo no gucingacingana nenda kubaze nk'ubu unye Xira yanaciye agira nk'ikibazo nk'ukuntu wamubonye kandi ico kibazo ni wari kukimukemurira Xira yani twumva yimanitse twumva Xira yani yagonzwe n'imodoka kubera iki stress z'urukundo rwiwawe twumva Xira yani yabaye panchi urumva yanyweye droge nyinshi mumuvuga ngo Xira yani ngo anywa droge tugasanga yanyweye droge nyinshi Xira yani kubera iki kwibagiza wewe Briella ntumva ico cako jozi wawe abakobwa baruzuye Xira yani bojombura ifite benshi utaronse Briella uzoronka Diane uzoronka Ornella uzoronka Belize uzoronka nde me Briella nebikunda yo bakunzi banyishu media ndabashimiye cyane kuba mwankurikiranye kuri no munsi nari ndi kumwe na Briella
umukobwa mwiza cyane akunda n'abasore benshi cyane ariko adakunda abahungu bazi kuririmba no gutamba. Ndabashimiye cyane kuba mwaduteze amaso n'amatwi mukumviriza kino kiganiro cy'iwacu. Turabashimire cyane, mugire commentaire nande na share. Kandi muze kuvuga commentaire ko ivyo bintu navuze ari byo. Umuhungu azikuresha. Azikuresha akamenya gutamba, akamenya ikintu ciswe kuririmba. Uwo muhungu muze mugire ko magenge. Faut tirer attention. Muvyarike muri commentaire yimba mbeshe mu minyuzi. Yo